Urukundo ni kimwe mu bintu byiza cyane umuntu ashobora kugira mu buzima bwiwe. Iyo umuntu akunze by'ukuri aragushigikira, akaguha umutekano wo mu mutima, akaguha umwanya kandi akakwereka ko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe. Ariko kandi si abantu bose bavuga ngo ndagukunda baba bagukunda by'ukuri. Hari abakwinjirira mu buzima bafise izindi ntumbero, abandi bagashaka kugukurikira, bagushaka kwiba na biriya, hanyuma bakagenda. Nico gituma uno munsi tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bitanu bikomeye bishobora kwereka ko umusore muri kumwe mu rukundo wa mukobwa we atakazoza gufiseko. Ibi si ukubatera ubwoba, ahubwo ni kubafasha gutahura neza umuntu muri kumwe kugira ngo ntuzohave ubabara wisanga uri nk'akagati ku mpande k'ikokora. Tudatindiganye, ku mwanya wa mbere uwo mukundana aguha umwanya. Iki kimenyetso ni ikimenyetso cya mbere simusiga kikwereka ko uwo musore muri kumwe mu rukundo atakazoza gufitiye. Mu rukundo rw'ukuri umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu agukunda ararondera uburyo bwo kuvugana nawe, kukumviriza ndetse no kumenya uko umerewe. Ariko kandi hari abasore usanga igihe cyose bavuga ngo ndavatiwe, ndi busy, mfise akazi kenshi, ndaza kukwandikira mu nyuma, sinari nabonye message yawe. Maze ugasanga iminsi yose iraheza atakiyago gifise siguro mwigeze mugirana. Iyo umuntu ahora aguhunga igihe mukwiriye kuganira ku buzima bwawe, je ku buzima bwanyu, mu migambi yanyu canke muri kazoza kanyu, akenshi atabona ko relationship yanyu ifise agaciro kanini. Urukundo ntirubaho ku majambo gusa, rubaho ku mwanya abantu baba baganira. Nimba uwo mukundana adashobora no gufata iminota mike ngo akumvirize canke muganire ku buzima bwanyu, birashoboka cyane ko atakazoza abona muri mwebwe. Ikimenyetso cya kabiri ni uko umusore agusumbisha abandi. Ikindi kimenyetso gikomeye ni iki: uwo mukundana ahora kugereranya n'abandi bantu. Akarorero, uriya mukobwa azi kuvuga neza kurusha, abandi bakobwa barambara neza kukurusha, uriya musore aritonda kukurusha. Ibi bikorwa birababaza umutima kuko bituma umuntu yumva ko adafise agaciro imbere yawe. Mu rukundo rw'ukuri umuntu agukunda kurutisha abandi, naho wogira amakosa aragufasha kugira ngo aguheshe agaciro, akakurutisha abandi. Ariko umuntu ahora kwereka ko hari abandi benshi bakurusha muri byose, abashaka kwereka ko utamuhagije. Kandi akenshi umuntu afise iyo nyifato aba adafise umugambi wo kubana nawe, abashaka gusa kuguma agusenzura canke ukugumiza hafi y'igihe bikimufitiye akamaro. Wibuke ko kandi ko umuntu agukunda by'ukuri atagutesha agaciro mu bandi ndetse no kugereranya n'abandi. Ikimenyetso cya gatatu, ntigera kuganiriza kuri kazoza. Mu rukundo rwiza abakundana baraganira ku migambi yabo, baravugana ku buzima bwabo, ku ndoto zabo ndetse no kuri kazoza kabo bifuza gushikako. Ariko kandi hari abasore usanga akubwira ibintu by'akanya gato, aho musohokera, ibyo mwokora uwo munsi, amafoto no gutwenga gusa. Ariko iyo ugeze ku bijyanye na kazoza aca ahindura ikiyago ndetse n'inyifato. Iyo ugerageje kumubaza ati uzombona gute mu myaka iza, twokubaka na ryari, twokubaka gute, tuzovyara abana bangahe, tuzoba hehe, ufise iyihe migambi ku buzima bwanje, aca yirinda kubivugaho cyane, akabifatira akanya gato, akabifata nk'ibintu umenga nta kamaro. Umuntu adashobora kukuganiriza kuri kazoza kenshi aba atazi niba ashaka kugumana nawe, kuko umuntu afise umugambi wo muri kazoza kawe ntiyotinya kukubwira ivy'ejo hazoza hawe. ahubwo biramunezera kuganira nawe, ababona ubuzima bwiwe buri muri wewe,
ikimenyetso cya kane arishavuza mu bintu bidakenewe. Hari abantu bamwe bamwe bakoresha ishavu nk'uburyo bwo kugenzura uwo bakundana. Akarorero, arakwishurana nabi, yivumbura ku bintu bitagira isiguro, ashaka kuguhoza mu makosa igihe cose, akakwereka ko wewe ari wewe nyene wama mu kibazo. Ivyo bituma aguma usaba imbabazi kandi atari wewe wakoze amakosa. Yego nyene si bakoze amakosa, ariko mu nyuma ugasanga waratanguye gutinya kuvuga ico wiyumvira kugira ngo ntushavuze uwo mukundana. Urukundo w'ukuri ntirutera ubwoba. Umuntu agukunda arakosora mu mahoro kandi akakubaha. Ariko umuntu ahora ashaka kugutera ubwoba, ashaka kugutera kwiyagiriza amakosa yose, akenshi aba ashaka kukugirira umuntu amukurikira gusa. Iyo nyifatira ashobora no gutuma umuntu agenda atakaza umwidegemvyo wiwe ndetse n'agaciro kiwe. Ni vyiza rero ko uwo mukundana kare umumenya, ndetse ntuzohave ubabara cane mu nyuma. Ikimenyetso ca gatanu ari naco ca nyuma, ntaguha agaciro mu bantu. Umuntu agukunda vy'ukuri ntagutinya, aranezezwa no kukwereka abandi, kuko aba yishimira umubano wawe nawe. Ariko hari abasore baguhisha abandi, batagushira mu bantu, batifuza ko abantu bamenya ko mukundana, bavuga nabi kuri we imbere y'abandi. Ivyo birababaza cane, kuko umuntu wese aryoherwa no kubona ko akunzwe ndetse n'imbere y'abandi yubashwe. Nimba umukunzi wawe adashobora kukwereka abandi ko agukunda imbere y'abantu bose, vyoshoboka ko atagufata nk'umuntu w'akamaro mu buzima bwiwe, ndetse ko nta kazoza agufiseko. Urukundo rw'ukuri rurubaka ntirutesha agaciro. Bakunzi bacu, abakunzi ba Intsinzi Motivation, urukundo rwiza rurimwo ukwizerana, igihe, kubahana, gushigikirana, kuganira kuri kazoza. Nimba rero ubona ibi bimenyetso twavuze muri ino documentaire ku muntu mukundana atavyo, fata umwanya wiyumvire neza. Ariko kandi ntitwokwibagira ko ata muntu atagira amakosa. Twese turakosa kandi turiga uko dukundana neza. Ikintu gikuru ni ukuganira no gukosorana mu mahoro. Niba wakoze iki kiganiro, ntukibagire gukora subscribe kuri Intsinzi Motivation kugira ntuzosibe kubona ibiganiro vyacu